uyu munsi turi gusengera provision financière, turi mu ndwi y'ibitangaza. Uyu munsi turi gusengera igitangaza cyo kubona provision financière, cyo kubona Imana ikora ku buzima bwacu, ndavuga ku buryo bw'amafaranga. Imana yugurira ibyari byugaye. Amajambo y'Imana tugiye guhagarara ko ari mu gitabo cy'Abami ibice 4 tera ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 7. Rimwe aravuga ngo aramwishura ati genda urabe ibyo utira mu babanyi bawe biri gusa, kandi ntutire bike, uheze winjire mu nzu wiyugarane mwe n'abana bawe. Ayo mavuta uyasuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cuzuye urabe aho giteka. Nuko avuye iyo ari abigenza kuno, aribwira nabo n'abana biwe bamuhereza ibyo bintu, nawe abisukamwo. Nuko yamaze kuzura abarira umwana ati mpa ikindi. Aramwishura ati nta kindi gisigaye. Ako kanya amavuta aca areka kuza, maze aragenda yibarira wa muntu w'Imana. Nawe aramwishura ati genda ushore aya mavuta wishure umwenda wawe, asigaye agutungane n'abana bawe. Amen. Bibiliya ije kutubwira inkuru y'umugore, yari umugore umupfakazi. Umugabo wiwe yari mubiga byo kuvugishwa. Umugabo yari yarapfuye, apfa asize umwenda mu muryango. Harageze igihe muhabishuza ntafite cyo kuriha. Haragira igihe abantu bishuza uwo mwenda cyangwa ibishuza iryo deni umugabo yasize. Haragira bavuga ngo mutaduhaye amahera yacu, turaza dutura abana banyu tubatware, aje gukora igishingo cy'ayo mahera, tubahindure abaja. Ijambo abaja ni umuntu wamuhinduye umuja, yarutwa agaciro n'igikoko, yari umuntu ata agaciro na gato yafise. Uyu mugore abyumvise biramubabaza, arabura icyo akora, ariyumvira ko abigenza, arahebura. Mugabo yumvira ko umukozi w'Imana Elisa ashobora kugira icyo amufashije. Aca yiruka gukora umvugishwa n'Imana Elisa, amubwiganira ikibazo ciwe afise, amubwira ukuntu atayindi solution afise, amubwira ukuntu uwo mwishuza agira ze atora abana bahindura abaja. Elisa abyumvise yaramubajije ijambo ngo ufise iki? Umugore aramubwira ngo mfise utuvuta dukeya twa elayo. Elisa aramubwira ngo genda utire ibintu mu babanyi by'ibibidon, ibibagaje, nkoresha iterme yo bibagaje, ingunguru biri vide, hanyuma ugende bigane mu cumba n'abana bawe, usukemwo aya mavuta elayo, twa dukeya ufise usukemwo. Hanyuma niyakama uheze ushore urihe umwenda, hanyuma ayasigaye azobatunga n'abana bawe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye. Akarisa arambwiye ngo ntugenda ntutire bikeya, utire byinshi. Ngo arabigenza uko byagenze, hanyuma amuha raporo ko byagenze. Ese nawe yaciye amubwira amajambo rero, ntigenduriye umwenda wawe, ayasigaye agutungane n'abana bawe. Uyu mugore yabonye igitangaza, yabonye provision y'Imana mu buryo butangaje. Afise ideni, kandi ideni ritari rito. Ikintu cyonyine afise mu rugo rwiwe n'amavuta ya elayo, nicyo kintu cyonyine afise. Ariko Imana ikidugira kuri icyo, irema igitangaza, yishura ideni ry'abantu yaraheraniye, kandi akomeza abaho, aronka ivyo yifashisha, aronka amera asigarana yifashisha. Mwene data, iri jambo nicyo tugirwa dusenga Imana. Sinzi biri kuracamwo, sinzi situation, ushobora muri situation y'amadeni, ushobora uri muri situation yaho waherewe n'uburyo.
yaho uburyo bwaguheranye, uri ahantu utabona ukuntu ugiye gusohoka muri iyo situation ikeneye uburyo, ikeneye amafaranga atayafise. Ariko n'uyu munsi Imana yakoze ibitangaza kuri uno mukenyezi, gakura amavuta yera makeya kariha ideni, ndetse igabasha no kubatungisha ivyasigaye mu byo bagurishijemwo. Iracari Imana ikora uko cyangwa Imana tubwira mu Baheburayo ngo Kristo Yesu ko yarari n'uyu munsi ni kwari, ko yarikera n'uyu munsi ni kwari, kandi niko azohora ibihe bidashira. Rero nimba Imana arishura umukenyezi muri uno buryo, ntibyaheze kiriya gihe, n'ubiracakora. Niwe yafise capacité, irafise ubushobozi bwo kumultiplier tutabona ko coba multiplier, nkuko imugura atabona ukuntu amavuta ya multiplier kariha ideni ndetse agakomeza abaho. Imana wibaza yasaba gusa ideni, ariko Imana yagiye odera ideni, yarisha ideni yongera ibaha nibatunga. We umugore ntiyitaho ukuntu azakomeza abaho mu nyuma, yarafise ikintu kimagaritse umutima gusa ukuntu ava muri iryo deni. Ariko murabona ukuntu Imana yacu ari nziza, yamukuye mu ideni, apaye kumukura mu ideni, ikimuha n'ibimutunga. Tugiye gusenga Imana rero, ico usabwa ni kimwe, ni ukwizera. Uyu mugore yagize ukwizera aja kwa Elisa. C'était comme like ni nk'ubusazi, uri muri situation uhungiye ku Mana. Hari abantu benshi ugiye ku Mana muri situation ikeneye uburyo, bakwita umusazi, bakwita umunebwe, bakwita ibintu byinshi. Ariko niyo dernier secours yari afise, kandi yiyumviriye neza. Ntashobora rero dernier secours ufise, warirutse mu bitandukanye, bararondeye hataka ko byaranse, ariko ukaba ufise dernier secours kuri ku Mana. Ndagusabira uko kwizera uyu mukenyezi yagize, hanyuma dusenga Imana, twinginga Imana, nk'uko uyu mukozi w'Imana Elisa yinginze Imana. Twinginga Imana maze Imana ize ica inzira ahatagira inzira, Imana ize yetablisse umutekano mu finance yawe, izane ibigukura muri situation urimo, kandi izane n'ibizo gutunga mu misiri imbere, ibizo komeza kubesha aho misiri imbere. Usigira ukwizera, dusenge. Data mu izina rya Kristo Yesu, wewe udahengeshanya gukora ibitangaza, ugakuye umukenyezi mu mwenda, ukamuha ibimukura mu mwenda, kandi ukamukomeza no kumutunga, ukamuha n'ibikomeza kumutunga. Ijambo ryawe rimbwira ngo uko wari uri ejo n'uyu munsi ni kuri, kandi kuzohora bidashira, ntabwo uhinduka. Ni wewe mpungiye ko, niwe duhungiye ko na mwene data, kuko tuzi yuko ushobora byose. Tuzi yuko wewe ata solution ziguherana, wamufise solution, wamufise plan. Twe dushaka twaherewe n'amaplan yacu, twagerageje gukoresha imitwe yacu vyanse, nk'uko umugore byamugendeye. Ariko nk'uko yagize dernier secours akagira kuri wewe, natwe turagize dernier secours. Tuje twizeye Mana nzananye na mwene data, twizeye yuko wewe ufise une solution. Tuje twiteze igitangaza, kuko tuzi bishoboye. Ndasenze rero mu izina rya Kristo Yesu, ucinzira, turize kubishoboye kubikora. Ndasenze ngo ucinzira, ukore ibyo tukwiteze ko, ukore ibyo tukwizeye ko. Mwene data ajugirijwe, mwene data yugarijwe, mwene data ari ahantu ari très inquiet, ari ahantu yumva vyashize, yumva agiye guseba, yumva agiye kuba mugashe kuri amadeni, yumva agiye kwirukana mu nzu kubera kutariha, yumva agiye kwicwa inzira kubera kutaho. Mwene data gowe nino situation yose musaba ujya atabwa afise, nami ndamuzanye imbere yawe, kuko ndushoboye byose, ushoboye byose, ntakikunanira. Ndasenze Mwana, cinzira Mwana, wahecira umuhinza twayibonye, cira inzira,
ducira inzira, cira inzira mwene data. Haleluya. Wewe urashoboye, Mana urashoboye, Mana urashoboye, Mana urashoboye, Mana urashoboye, Mana urashoboye. Ndadeclare mu izina rya Kristo Yesu ini porte ouverte, ndadeclare ini porte ouverte, ndadeclare umuryango wuguruye, ndadeclare umuryango w'ubutabazi mu izina rya Kristo Yesu. Ndakomanza umuryango wuguruke, ndakomanza umuryango wuguruke nk'uko uyu mugore wugurutse ugacamo amuterayo. Ndakomanze mu izina rya Kristo Yesu, ndategetse umuryango wuguruke, wuguruke mwene data. Abona ubutabazi buciye muri uwo muryango, tubona ubutabazi buciye muri uwo muryango. Ndategetse mu izina rya Kristo Yesu umuryango wuguruke, ndategetse mu izina rya Kristo Yesu umuryango wuguruke. Mwanya wo gutabagwa abigitangaza, wareka arihebura ngo ndapfuye birarangiye, asubire mu ibyizigira guhimbaza ashime, agushimire ntaye benshi bizere. Wareka aravuga ngo karabaye, ngiye mu gace kwera amadeni, umutima unezerwe, kwizera kwe kuduge. Wareka aravuga ngo karabaye, minervare y'abana ntawe nkironse bagiye kubirukana, abone igitangaza, minervare iboneke. Wareka arimbira ngo karabaye, inzara igiye kutwica, abone provision, abone ibibatunga uyu munsi, ejo, mu mwaka uzoza, kuko witanze udatanga intica nikize. Iyo utanze urabomora, iyo utanze urasesa, iyo utanze urarundanya. Ndasenze ngurundanye, ndasenze ngurundanye kuba kwizeye, ndasenze ngurundanye kuri mwene data yamanye iki kiganiro. Ndasenze mwami, iri jambo ntirigende uko nyene. Jambo ryawe rimbwira muri Yeremiya 1:12 ngo witegereje Yeremiya, niko abwiye Yeremiya ngo ndindi jambo ryanje ndarishize. Ndasenze rero urindira jambo mwami, usohoze mu izina rya Kristo Yesu, usohoze mu izina rya Kristo Yesu. Ukorere igitangazo umuntu akwiteze. Wambwiye ngo rindwi ibitangaza. Ndasenze rero, ndasenze ukorere igitangaza uyu muntu akwiteze, ukorere igitangaza uyu muntu akwiteze. Abone provision, abone ibimutunga, abone ibimukura muri situation financière arimwo mu izina rya Yesu Kristo. Ndazi kubishoboye, ndazi kubishoboye, singukekeranya ko nzi kubishoboye, kuko nzi kushoboye gukora ibirenge n'ibiruta ibyo twiyumvira. Ndagushimiye kuri mushobora byose, ndagushimiye kuca inzira ntatangira inzira, ndagushimiye kuzana solution na ataboneka solution, ndagushimiye ko mu gutabara ukora mu buryo umuntu atari yitezemwo. Nuhabwa ico kuciye aho tutari twiteze, nuhabwa ico bw'intaya zigiye kuboneka, nuhabwa ico bw'amashimwe giye kuboneka, nuhabwa ico byose mwami ndagushimiye gukora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ene dateza umugisha, ure mutekane, utegereza wihanganye, gikona kubura kw'Imana, gikona Imana ica umuryango aho utiteze. Nico nkundira Imana, aho utiteze, aho kumbure basuzugura, aho kumbure utabona ko ho ubigi gutabara, ni Imana igiye guca. Wizere Yesu umugisha.